Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka hanini ko yariko aravugwa mu gisata ca politike cyane cyane n'ubundi muri systeme DD. Iyo benshi bavuze systeme tuba tuvuze vya bihangange vyose bikomeye cyane babarizwa mu mugambwe CNDD-FDD. Hari rero abo bishika bagakora amakosa babarizwa muri iyi systeme bagahanwa vy'intangarugero. Aha twovugamwo nk'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni. Bivuye ku bihano Bunyoni yafatiwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, benshi bajije ko hari ingaruka mbizo vyoba vyaragize ku muryango wiwe. Aha turavuga ku mutambukanyi wiwe n'abana biwe ndetse n'abandi bose bivuga ko bari begereye uyu Arengiyome Bunyoni. Gusa muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane ahambaye ku vyo benshi baza ku mutambukanyi wiwe wahoze ari umushikiranganje wa mbere, ingene abana biwe babayeho ndetse n'ivyo muri CNDD-FDD bahejeje gupfundika. Gusa imbere yuko tubibabwira, reka tuhere mu myaka mike yaheze nibwo muraza kubisobanukirwa neza. Bamwe bati ngo hari ijambo Mutama yakunda kubwira abamwegera ati igihugu nigitwarirwa aho mwebwe mwibaza ko gitwarirwa. Nako kandi itazano rya Mutama kuva muri Paripehutu gushika muri FDD ngo ryamanye Hussein Rajab wenyene bivuye ku butwari bwiwe bwavuyemwo ico cubahiro co kutamuvuga mw'izina. Ngo kuva rero muri Paripehutu yamanye amabanga y'umunyamabanga mukuru w'umuhari gushika muri CNDD-FDD, mu maso y'abatabizi bibwira ko ari munsi y'izindi ndongozi. Uwahoze mu ndongozi nkuru za Paripehutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatanu, inyuma y'ubwicanyi bwabaye muri kaminuza y'u Burundi, Hussein Rajab ngo vyaramworoheye kwakira muri FDD umurwi wa Paripehutu FNL bo kwa Misigaro Donasiye wari urongowe na Arengiyome Bunyoni, Godefroid Niyombare hamwe na Guillaume Nabindika. Iryo shami ryahoze ritazirwa Bande Arme kuko wafatwa nk'umare w'abasuma ngo bibisha inkoho. Abo bandi babiri aribo Niyombare na Nabindika vyarabakundiye kuja mu bandi bakarongorwa mu bandi, ariko ngo Bunyoni yagumye ashaka kuja mu nzego zo hejuru kandi muri FDD kenshi bisunga uburambo maze muri uwo muhari kugira bakugirire icizere. Ngo Bunyoni rero amaze gusanga uwufata ingingo nka zose z'umuhari ari Rajab, nawe yaciye yaduka yitazira ari Mutama, ngo nawe yaciye yaduka yitazira ko ari Mutama wa kabiri. Havuye Rajab kuko bwa Bunyoni yabona ko akwiye kuba icegera ca Hussein Rajab kuko nawe yaje afise umuhara arongoye uje kunganira CNDD-FDD. Bikavuga ko yari afise intwazangabo yari yarabujije kugira uwundi zumviye atari we. Ngo hoba kandi hari ibitero vyakozwe ku izina rya CNDD-FDD ariko bikozwe n'akarwi kayoboka Bunyoni, bikaba vyaragiye biracafuza uwo muhari. Ivyo ngo vyarashavuje izindi ndongozi kugeza aho hari abipfuje kuvavanura na Bunyoni akajana n'abamuyoboka. Ariko Mutama aragerageza gusukamwo amabisi mu kwereka abandi ko bivanye n'inguvu umwansi yari afise kwigabura vyari kugira ingaruka mbi zikomeye ku mari CNDD-FDD narirya bari mu bihe bitoroshe vy'urugamba. Amakuru avuga ko hari ingingo Mutama yafata Bunyoni n'akarwi kiwe ntibazemere canke bakazinebagura yitwaje ko atagishijwe inama nka Mutama wa kabiri. Ni mu gihe rimwe mu isoko ryacu ryatanze akaruru riti harigeze kuba ibitero bikomeye, bamwe barahasiga ubuzima abandi barakomereka. Mu ntwazangabo zakomeretse akaba harimwo Reverend Ndikuri yuromotswe umugambwe muri iki gihe n'abandi batatu. Ico gihe ngo barageragejwe rero kuvurirwa aho twari biranka Mutama ategura amahera yo kuja muri Kenya. Bamaze kugaruka rero ku rubuga rw'intambara, ivyo kuja ku rubuga ntivyari bicoroshe, ariko mu bwenge bwinshi bose Mutama badugije rimwe amapete baja kuri koroneri, ngo ryari ipete ryo hejuru na Bunyoni n'abandi niryo bariko kugira ntibihebure ko ivyabo biheze. Bunyoni rero ngo ntiyahanganye iyo ngingo yarinebaguye kugeza aho ashinyagurira abo bari bakomeretse, ababwira ko ingingo ya Rajab atacizohindura kuko ngo nibashika mu gihugu bo batazoshobora kuja mu bandi. Aya n'amajambo ngo yashavuje benshi cyane mu mugambwe, gusa Mutama arasukamwo mabisi.
Abavuga ku nyifato mbi ya Alain Guillaume Bunyoni si bake kuko kandi hari n'iyindi ntahe y'umwe mu bashoferi bagendesha umwe mu miduga y'intwazangabo ikomeye aho zikorera mu biro vy'umukuru w'igihugu yavuze ko mu ntango z'ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera Nkurunziza hariho inama yabaye ku muhana umwe w'abajenerali bakomeye mu gihugu. Iyo nama yarimwo ibihangange nka vyose bikomoka muri CNDD-FDD. Bunyoni ngo yari inama n'imvugo y'agasuzuguro atwengana agahema avuga ati ehe ndabira aba bagabo ingene basa umengo muracari mw'ishamba ko mwebwe amafaranga atabafata. We yabereka ngo ko asa n'amafaranga bivuye ku kuntu yahinduye ibara ry'urukoba. Hari amakuru avuga ko Bunyoni haswe kugandagurwa nabo bagendanye mu mwaka w'ibihumbi 2010. Ico gihe ngo yagiraje mu gihugu c'Ubushinwa yari guhabwa icayi kirimwo isumu akaba aratabawe n'umwe mu bamuhamagaye bakomeye cyane muri CNDD-FDD akamubuza ngo ntihagire ikintu na kimwe azokwihereza agihawe mu ndege. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 hoba harateguwe kandi ngo umugambi wo kwica Bunyoni nanone nk'uko ngo vyavuzwe nanone. Ico gihangange ngo caratumye intumwa zisaba Bunyoni kwicungera mu kurindira ko icuka gisubira kuba ciza. Niho ico gihe yatangura kugendera mu biduga bitamenwa n'amasase Brende. Ico cuka kibi kikaba cari cavuye ku majambo mabi Bunyoni yavugiye mu nama yari yahurije hamwe ibihangange mu ntara ya Karusi mu mwaka w'ibihumbi 2014 biga ku bijanye n'uko Nkurunziza yobandanya ikiringo ca gatatu canke akagarukira kuri kabiri gusa. Ico gihe Bunyoni ngo yarasavye bagenzi we ngo bamwemerera abari we yitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2015. Bagenzi we baranka kuko batamwizera kuko ngahashitse yogoma yumva impanuro za systeme ariho we nawe yafatwa n'agashavu akavuga ibibakomeretsa. Isoko ryacu rikavuga ko ico gihe Bunyoni yahawe amafaranga menshi cyane y'amadolari kugira yemere ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ayo akaba yari ayiyongera ko yari yarahawe na Adolphe Nshimiyimana batazira Karibase canke muremure kugira bemere ivyo systeme yabasaba ku vyo kuva mu bibanza barimo. Bunyoni mu bushikiranganje bw'umutekano Nshimiyimana nawe mwiperereza kugira hategurwe isohoka rya Rajab hicaye abizewe neza nka Gabriel Nizigama batazira Tibiya mu bushikiranganje bw'umutekano hamwe na Godefroid Niyombare mwiperereza nayo Gashibwenge Ponsier na Prime Niyongabo mu gisirikare ho bikaba vyari biteguwe neza cyane. Icagiye kunyura vyose niyemezwa ya Evariste Ndayishimiye ko ari wazoba umukandida wa CNDD-FDD. Bunyoni ngo yoba yarashavuzwe n'iyo ngingo bimwe bidasanzwe ku bw'isoko ryacu ngo Bunyoni yoba yaratumye intumwa kumwe mu bihangange bikomeye cyane mu mugambo wa CNDD-FDD ngo ko yosaba ibindi bihangange bikamuhana w'amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu w'umwaka w'ibihumbi 2020. Ngo rero ico gihangange cishije ko kidashobora kuvuguruza ingingo ya systeme yose nk'uko vyabaye mu ikoraniro rya nyuma ry'umuhari FDD ryari ryarabereye imakamba kugenekerezo ya 21/0 umwaka kugenekerezo ya 25/0 umwaka w'ibihumbi 2002 aho bagena Nkurunziza kurongora umuhari ariko Rajabu nawe akagoma umuhari nyene afise ijambo ridasanzwe. Ico gihangange caciye cemerera ko bashobora kuvugana n'abandi bakaraba uko bomuha ikindi kibanza naco kidasanzwe kandi kizoba gifise ububasha bukomeye mu gihugu. Aha akaba ariko havugwa umushikiranganje wa mbere. Niho rero Bunyoni ngo yabaratukiye neva katakize kuvuga ari nka vuvuzera ko kubaje imbere nk'umukuru w'igihugu ari igitutsi. Ngo ubushikiranganje bwa mbere Bunyoni ntiyabushimye kuko we indoto yiwe yari yo kuba umukuru w'igihugu kuko ngo nico kibanza yabana gihuye n'itunga afise n'igihagararo ciwe. Niho muri systeme baca batangura kumugabisha ko atoba nk'amaconco. Umwami yamuhaye vyinshi kurusha abandi ariko ntashima agashaka no kumwaka intebe y'ubwami. Amakuru akavuga ko Reverend Ndikuriyo bivuye ku bitutsi yatutswe na Bunyoni. Reverend Ndikuriyo akaba yamyeje mu ruhande rw'abashaka kwikura ko Bunyoni ngo ariko akaba nawe yagaruka agahumuza bagenzi bivuye ku manuro yoba yarahawe n'ibihangange vyagiye birababanziza kandi vyari bikomeye mu kagambwe CNDD-FDD ko ngo Reverend Ndikuriyo we yari mu bantu bubaha cyane abo batanguranye urugamba ndetse n'abamugiriye neza ubwo bari bakiri mu ishamba cyane bivuye ku kuntu we na bagenzi we bagiye baritwararikwa igihe bakomereka ku rugamba bakavuzwa ku buryo bwinshi bagakurikirana umutekano wabo muri Kenya kugira ntihagire ubagirira nabi nk'abagwanyi. Hari ubutumwa ngo Reverend Ndikuriyo yahaye Bunyoni
icyo gihe yabivugiye mu birori vy'umugambwe CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2021 aho yagize ati nimwibaza umuntu agendanirwa n'imiduga irenga 10 yaronse uburusho butagira uko bungana yabihawe na systeme bwaca akavuga ko ivyo bintu vyacu bitamuraba ngo burya arashobora kuburiramwo vyose ubu ngo bwari ubutumwa bwo kugabisha Bunyoni ko adasubije amere mu isaho bishobora kumukomerana. Ku ruhande rwiwe nawe ntiyicaye ngo Bunyoni yaciye yamera nk'uwiyonkoye kuri systeme ya CNDD-FDD acatangura kwegeranya abayoboke biwe bamugumye inyuma kuva muri Paripehutu bakaguma bamuyoboka muri FDD bakamuguma inyuma n'igihe bashikiye mu gihugu aho harimwo Desire Amahoro n'izindi ntwazangabo ngo barabakoresheje intama idasanzwe ababwira ko batosubira kwizera umuntu n'umwe wo muri CNDD-FDD kari we ubwiwe agiye kuba amategeko y'igikorwa bimirije. Umwe mu bitavye iyo nama akaba n'umukozi w'iperereza akomeye yakoranye cyane na Desire Amahoro niwe yahavuye yibira ibanga bamwe mu bihagange kuko ngo yari asanzwe ari mu batumwa ahadasanzwe kuraba aho mu batumwa hadasanzwe kuraba ibiriko birahakorerwa batumwe n'umugambwe wa CNDD-FDD. Uyu kandi ngo numwe mu bazanye ivyemezo bidasanzwe vy'ivyakorerwa muri Kiribandeza amashusho n'amasanamu ibimenyetso Rajab weretse Petero Karaveri Mbonimpa akomerwe igihe babonera mu mpimba. Uwo mukozi mu iperereza yegereye Bunyoni yabwiye Rajab ko Bunyoni ngo yari ategura gutembagaza ubutegetsi akoresheje uburyo bwiwe mu gutanga amafaranga agura intwazangabo zizobimufashamo nk'uko yabonye bikorwa kandi nabo abemerera ko azobasubiza ijambo nk'iryo bahoranye kuri nkuru nziza. Iyo nkuru yuko Bunyoni rero yashaka gutembagaza ubutegetsi imaze kumenyekana muri Cercle de Généraux hari abaciye bashaka kubikamisha mu gutegura kumugandagura kuko bari bazi ko abashobora kutavyemera bamwe mu bihangange. Ni mu gihe hari ikindi gihangange amakuru caciye kiyacakira mu minwe niho rero hategurwa wa mugambi wigeze kuvugwa wo guhungisha Arengiyome Bunyoni. Ngo bwa mbere yabifashe nk'iterabwoba ariko abonye umukuru w'ibiro vya gisirikare Prime Niyongabo ubwiwe Bunyoni yaciye abona ko bikomeye aremera guhunga kumwe ivyama vyakozwe no ku bandi benshi mu nka Rwasa ndetse na Sinduhije n'ubundi Bunyoni ngo yarahawe amabwirizo yuko aza kuva ku muhaniwe baramubwira ahaca naho aruhukira ngo ivyo byose rero vyakorwa na Ngabo. Ngo igituma Mutama yahisemo Ngabo nuko atayikorwa kinini nk'ico cyo kwica Bunyoni cokorwa Prime atarimwo kandi Prime nawe ngo akaba atari kurenga kuryo yayaze n'abamukurira ngo nk'umuntu w'akagagazo nishirwa rimeretse Bunyoni amaze kubona ko yageze kure hasigaye kajabukanwa urube rw'igihugu bivugwa ko hari ibihugu vyari vyemeye kumwakira yarabajije Prime igituma ari we ariko aramufasha kandi azi neza ko badasanzwe bahuza ngo Prime ntiyamutebeje yamubwiye ko yataba abandi atari kubikora ngo Bunyoni yumvise ko hari benshi bariko baramufasha guhunga ngo yaciye abwira Prime Niyongabo akatakigiye ngo ivyo vyose ni integuro za systeme kugira ngo yaba kugira bamwigize kure yibagiranwe muri politike nkaho wamengo ntiyagwanye. Bunyoni yabwiye Prime ko yosaba ivyo bihangange vyariko birashaka kumuhungisha ahubwo akabibera umuhuza bakicara bakagiranirana ibiganiro. Inyuma y'amasaha 2 rero Bunyoni arindiriye ko yemererwa ibiganiro yakire telefone y'umuntu yamubwiye ko bamukuye ko amaboko hatanzwe itegeko ry'abaje kumutora abo nabo ngo yari Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka hamwe na wa mukozi w'iperereza twavuga kare asanzwe yegereye Bunyoni rero ngo yijejaye ko ataco aba kuko yamye abonera benshi bamutabara kenshi ngo Bunyoni yaragize ubwoba kuko yarazi neza ko bari bagiye kumugandagura aragerageza guhamagara Prime n'ibindi bihangange ngo abwire ko yemeye kuva mu gihugu ariko nta numwe yamwitavye. Nk'umuntu uzi ko systeme ikora ntiyigeze ashaka kwiruka kuko ngo yarazi ko atantambwe na zibiri yotera batamurashe. Bamusanze aho bari bamubwiye ko azova ajabuka igihugu ngo hari impanuro ngo kera Hussein Rajab yigeze ko systeme ko ivyo kuza baricana abo biheba ngo abapfuye barakwiye ni naco cyatumye ngo Bunyoni batabaye bakimutsinda hasi
mu mburano ziwe Bunyoni yarashatse kuvuga ngo amategeko azanana kwa Hussein Rajab, aca avuga ko abategetsi b'u Burundi bahabwa amategeko na Tanzania cyane cyane umugambwe SSM, ngo mugambwe kuri Rajab ukaba umeze nka CNDD-FDD kuko ngo urimwo abaryango be benshi kandi bafise ijambo rikomeye mu gihugu cya Tanzania. Amakuru ahari akavuga ko Bunyoni atabeshe ngo abategetsi b'igihugu canke mu mugambwe CNDD-FDD akenshi bagiye muri Tanzania hari ico babagiye kuvugana n'abandi bagiye barahungirayo ndetse n'ubutegetsi bukuru bw'ico gihugu, ariko hakabanza gutegurwa ikindi gikorwa cyo ku mugaragaro citwa ko cabajanye. Ngo Bunyoni rero mu vyo ariko azira kudahanurwa kwiwe systeme ngaho izobarira ko bikwiye izofata ingingo zibereye bivanye n'ibihe Burundi buzoba burimwo. Tubibutse ko Bunyoni urubanza rwe ruzosubukurwa ku igenekerezo ya 27 uku kwezi. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzocekanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV Imana bahezagire.